bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus nongeye ko baramutsa ndabana ikaze makino iganiro cacu cyuno musi twacegerekeje ya 2022 ukwezi n'ukwindi no mwaka wa 2025 ngenda mutsi cyane nose dukurikirana yaba ari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari mu bihugu bibanyi Kongo, Tanzania no Rwanda, Uganda ndetse n'abari mu migabane igiye itandukanye abatuti bagiye ari mu bihugu nka vya Australia, Belgique, Allemagne, Canada, Norvège, Saudi Arabia n'ahandi henshi mwese aherereye yumve yuko tumuramukije cyane ndetse tunamuha ikaze mu kino kiganiro cyacu cyuno mugoroba. Murabizi rero ntagomba ndumwe muri studio wa musesanguzi wacu nguyu turi kumwe muri studio kugira ngo nawe agire ivyo atubwiye bitari bwa musesanguzi reka nongere nkuramutse nubwo twirirwanye. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ego nanje ndakuramukije ndizira ko umeze neza cyane gose. Reka nce ndamutsa n'abadukurikirana aho bari hose ndizire ko nabo bariko baragira umuhingamo mwiza. Ego kandi ndabibutse ko ari abantu bacu tutabafise na mpamvu rimwe ko twokucara muri studio cyane gose. Sasa bwana musesanguzi mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyezina ndashaka utubwira utuntu tubiri gusa kuri Giromede hama duce tubandana. So Giromede bamba banda kivuge kuko ndamaze kuyinywa. Ego kandi ndamaze no kuganira cyane n'aba bayikora. Ego ku bantu bafise ibiro by'umurengera nibihereze Giromede. Ego Giromede kabisa irabafasha kugabanura ibiro by'umurengera umuvyibuho sinigeno bavyita mu obese. Ntabwo ari aba obese no. Abantu bafise umuvyibuho mu gifaransa n'aba surpoids. Sivyo abafise umuvyibuho nyene donc udakonkodana n'intuzenya n'umubiri wabo aba kabisa ni mwihereze Giromede gaza kugira ikintu ibafashije. Ikindi kimwe no kongerako nuko Giromede irafasha abantu bafise kibazo mu bihimba by'ihemero no kuvuga abantu bafise amatrouble respiratoire kabisa Giromede nivyo irabifasha. Kumbure ibindi nzobivuga hanyuma ariko abantu bamaze kuhereza Giromede najua watashuhudia yuko ibyo tubabwira ko ari ukuri ni impamo kabisa. Watashuhudia bosi ya ndirimbo ngishatse kuvuga ya ndirimbo deshime music. Oya siyo je navuze watashuhudia. Kushuhudia ni nko gutanga ubuhamya sivyo ariko kandi twibutse n'abantu kujya ndirimbo mu by'ukuri n'indirimbo nza cyane gose. Ni indirimbo umuntu agomba kumviriza. Abatarayumviriza tubasabe musimbire ku rubuga rwa Dushime Music Group, urubuga rwa YouTube bandike utashuhudia. Iciza imbere niyo iri hejuru kandi ni indirimbo iri kirakundwa cyane iriko irarabwa cyane gose. Wewe nuwashika kuri rujya rubuga gusa rwa YouTube kuri page ya Dushime Music Group ucubona utashuhudia. Ndazi nawe ucuza muri commentaire wandike vraiment utashuhudia nayibonye. Sasa bwana musesanguzi woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Twinjire makuru yacu nyezina y'uno musi. Turaza guhera muri Nord Kivu muri Rubaya aho bivuga yuko habaye imigwano idasanzwe yahuza wazanendo ndetse n'izi nyeshamba za ahanyene muri Rubaya mbabarire ntitwigo turateba ngo tuje mu by'intangamarani iki. Bona journaliste muri Rubaya na hantu haguye ingabo nyinshi za M23 ziriko zishaka kuyigarurira sivyo kubera ko ni kimwe mu bice bikomeye cyane zino nyeshamba za M23 zifise zitanarota zirekura kubera yuko na hantu
bakura amabuye y'agaciro menshi cyane gusumba ahandi. Hano rero muri Rubaya kuva isaha saa 10 y'ubucagucagu aba wazarendo bahagabye ibitero biremereye cyane gose hano muri Rubaya. Amakuru naronse kushika saa 8 nuko hari hamaze kugwa inyeshamba za RDF zitari nke kubera ko hari ukuntu bari barikingiye bibaza yuko Rubaya kumbure bayikuye muri Kongo baja kuyitereka muri Kigali baca rero barijajara ntibari bibaza yuko aba wazarendo cyangwa se izindi ngabe zazo zose zoshobora kubagaba ko igitero muri Rubaya kuko Rubaya mu by'ukuri n'ahantu bari bibaza ko bari barakingiye bararabatugaye wivuze neza barabatugaye rero uyu munsi mu bucagucagu aba wazarendo babazindukiyemwo babakiriza ku muriro kandi bakoresha imbunda ziremereye ibiturika biremereye. Amakuru mfise yibanze nuko M23 yari imaze gutakaza ingabo zirenga 60 ni nyinshi kandi imigwano yari kiba so bivuze ngo rero mugabo urumva yuko ba M23 babayidetumye baravuga atanu nituhava ntabwo bari bwigere bahava mugabo kandi uraba ninge n'abawazarendo bagavye ibitero kuko nimba batanguye saa 10 y'ubucagucagu bakagera saa 8 bakirasana kandi ubona ko bose bisa nkaho hatarabonekana neza ubuza kuhatsindira. Urabona ko nabo wazarendo bari baje bakenyeye kabisa kuko ntabwo bari baje ari bwa butero bwo kugera gupimana inguvu babonye haba resistance ngo basubire inyuma cyari gitero cyo kugira ngo barabe ko babakuraho babigize inyuma mugabo ko yako nabano rero zino nyeshamba za RDF nazo niho zifise umutima zotuma zitakaza Goma na Bukavu aho ko zitakaza Rubaya urucamba ko rero hariho ama defense akomeye cyane gose yabo hariho nibiri n'inkoho ziremereye cyane gusumba. Niyo mpamvu abo wazarendo batigeze boroherwa nabo kuko ni intambara itoroshe yari kirabira hajya muri Rubaya kanatsinda sindaro nka makuru ambwira ko intambara yahagaze bikunde ko na magingo bo bakirasanira hajya muri Rubaya. Bwana Musasanguza sana ubundi tunyaruke cyane dusimbire mu gisagara cya Goma aho bavuga yuko ku munsi wejo iyi wazarendo yoba yahagavye ibitero ndetse birangira inakubise bikomeye zinunyesha mu za M23 tutavuze cyane ko yoba yarahasi basize ubuzima. So bwana journaliste hano muri Goma reka mvuge yuko sinzi umugani mu kintu bavuga ngo intango yo kuramutsa ngo niki ntango yo kuramutswa iki sindabyibuka neza ariko bija gusana n'uwo vuga yuko intango y'ubuhanza ari amasoso intango y'ubuhanza n'amasoso kuba wazarendo isigaye yinjira muri Goma bakagaba ibitero bakagira ivyo bashaka bakigarurira ibirindiro by'aba M23 bagaca banabiturira bakitahira. Ibi biravuga ikindi kintu gihambaye cyane gose bwana journaliste biravuga ikintu gihambaye. So aba wazarendo ku munsi wejo kuva isaha 12 z'umuhingamo kuva 18h baragabye igitero mu gisagara ca Goma aho bita muri Mugonga ni hafi wanashaka y'igihugu cy'u Rwanda uvana muri Mugonga winjira mu Rwanda n'imodoka ni nka feri y'iminota 20 na 25 gutyo niho aba wazarendo bashoboye kugaba ibitero ku birindiro by'inyeshamba za RDF zari hajya. Bwana journaliste hariho ikintu nagiye gutahura buriya aba wazarendo ntabwo bapfiye kuhagaba ibitero gusa hari impamvu bagabye ibitero kuko bari bafise amakuru yuko hariho amamunition ari hajya muri bya birindiro byaziranyeshamba za RDF baca rero bagaba ibitero kugira ngo zya munition bazibikeko ariko kandi bien sûr no kwicanyeshamba za RDF navyo byarimwo ko bari bakeneye kugabanya igitigiri cyabo. So rero barashitse kuri objectif barigarurira ibirindiro by'izinyeshamba za RDF zari hano muri Mugonga hama baratora amamunition byose bajeje baca baraturira uduposition twabo
bisubirira inyuma baje kubakubita baturira aho baba baca barisubirira inyuma ibi rero oya ibi ni ibintu novuga yuko ku ruhande rumwe birerekana yuko abawazalendo bariko baragira bariyumvira cyane kuri Bukavu nako kuri ku gisagara cya Goma bariko baraciyumvira ko cyane si no kuciyumvira ko ahubwo basanzwe bakirimwo kuko urazi yuko mu kindi bavuga ngo inkware iraswa n'uwayireretse iraswa n'umureretse vuba rero bivuze ngo hariho abawazalendo bariko bararereka ibi birindiro bitandukanye by'ingabo by'izinyeshamba za RDF hano mu bisagara bitandukanye bya Goma na Bukavu kumbure uyu munsi canke ejo turashobora kuzokumva bagabye ikindi gitero ku zindi position runaka ibi rero ni bimwe ni byerekana ko bariko bitegura nabo gukora ibitero biremereye cyane kuri bino bisagara bya Goma na Bukavu kanatsinda amakuru dufise aremeza ko muri bino bisagara buriya ntangabo nyinshi zigihari nyinshi zari zagiye muri za Rubaya izindi bazirungika muri ya plan bari bamaze iminsi 3 bategura ko yo kwigarurira Uvira abawazalendo rero ibi byose barabizi burya barasuiva ama movement yose izinyeshamba zikora muri bino bisagara so niyo mpamvu sometimes zomba bavuga yuko biteguriye anytime ko baboshobora kuribera ibino bisagara bakirukana izinyeshamba za RDF zimaze iminsi zibirimo cyane gose kwa musisanguzi mu kurangiza kino kiganiro cacu nagomba tuganire cyane kuri ino ngingo novuga ko ikomeye cyane kuruta izindi aho abenshi bavuga yuko amasezerano canke ibiganiro byako birabera idoha hoba harabaye mu imitego myinshi te mu gihugu cy'u Burundi urashobora kubigira ko muri rusange kugira ngo abadukurikirana nabo bashobore ndazi iki kintu abantu benshi ntibagitize ko atansho kandi ndazi ntibakize ndashaka rufata umwanya kugira ngo ushobore kuyagira abadukurikirana bimwe muri bavuga ko nk'amapiyeje ari muri ano masezerano atega igihugu cy'u Burundi bwana journaliste wavuze ko ari ingingo ikomeye cyane ingingo mu by'ukuri ni ingingo ikomeye akubera yuko reka nsabe abadukurikirana bumve iyo ngomba nce mu kwishura kino kibazo kumbure ndashobora kutaronka amajambo ari adekwa yo kucishura mugabo ndaza kugerageza sivyo igihugu cy'u Rwanda kiri muri Kongo ciyambitse profile ya M23 sivyo ibi birazwi ku mugaragaro igihugu ca Kenya igihugu cy'u Buganda na Somalia na Sudani ibi bihugu birazwi navyo neza ko biri muri Kongo sivyo mu kiganiro giheze twerekanye ingene abaganda bamaze iminsi baganda bicwa muri Kongo babica kubi kuko bashatse kwigira amashuja bashatse kwigira intwari ku rugamba kugira ngo berekane yuko bo bashobora kuba boribera Uvira bo tombesha Uvira twerekanye ingene bariko barafyonda kabisa bariko barafyonda kubi so rero hariho ukuri mu by'ukuri abantu batariko barashaka kuvuga hariho ukuri guhambaye abantu batariko barashaka kuvuga bwana journalist kandi niba hari ikintu kimbabaza gusumba niki kintu kubera iki amakungu aguma tunga gatoki u Burundi mugabo bikabananira gushikiriza icifuzo cyabo amakungu za Amerika za Burayi bakomeza gutunga gatoki igihugu cy'u Burundi kandi igihugu cy'u Burundi kiri muri Kongo ku bwumvikane bwa leta y'u Burundi na leta ya Kongo uramaze kumva batunga gatoki Uganda nta na rimwe kandi umugabisha w'ingabo aguma yivugira lui-meme yuko atazobura gushira ingabo ziyiwe ku rugamba muri Uvira uramaze kumva bariko baravuga Kenya no ndabyibuka mu namashinga amateka ya Kenya hari umushinga amateka yahagurutse ariyamiriza avuga yuko abaganda
batigeze bemeranya yuko bazoja muri Kongo gufasha M23 Ruto kuba yarabatwayeyo ibiziga by'abasirikare b'Abakenya baguye ku rugamba abari wabyikorera ku mutwe wiwe abyihambishirize mugaba makungu narakimwe bigeze bavuga kuri Kenya byabaye akamizwe n'ingoma Sudani niko kuko Somalia niko kuko mugabo uyu munsi Uburundi baguma bawutega imitego nk'ifuku batega imishibuka Imana igakinga tukayisimba ntaco batariko barakora kugira ngo Uburundi bugwe mu makosa bikunde badushire ku bihano byongera ku bindi dusanzwe cyane gose ibi rero bwana journaliste iyo ndiko ndavyumvira ko ndabona yuko iyi ntambara irimwe akarenganyo katagira uko kangana cyane gose igaca rero ibamwe n'ubujuju sinzi ngene uvuga man abakongomani bagize amahigwe baronka igihugu kiza kubagwanako Uburundi bwaraguye kuri Kongo Uburundi bwafashe riske kubera Kongo mugabo aba bakongomani ubu nabo bariko baraja mu makopi yo kudandaza Uburundi ikintu nagitahura bona journaliste kibazo byatangiye bavuga ngo abarundi ngo ninzahabu zo muri Kongo bariko barondera ibiki nibiki president ngo bamuha amahera oya bavuga ngo president agujije abana b'igihugu inzahabu za Kongo mugabo uyu munsi tout le monde baramaze gutahura pourquoi president yarungitse ingabo muri Kongo cyane gose n'ikintu nasije bakivugako bamwe bose baze bapinga ubu ntibakiyonka nico bavuga kubera ko ukuri ko yamaze kuja habona bigira ngo nimvuga kuri none kubera ko uyu munsi batariko barashigikira ingabo z'u Burundi muri Kongo ko ego nimvuga kuri tuvyemere ubu rero baramenya ukuri kweke batazishigikira hari impamvu so bwana journaliste rero abantu iyo bumvise ngo amasezerano yasinyiwe i Washington agasinywa hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo hama agacazamo ko harimo imitego yatezwe abarundi ni bake babitahura bumva yo kumenga ni za guerre médiatique iyo yavuze ko amakoro de principe yasinyiwe i Doha muri Qatar hagati ya leta ya Kongo n'inyeshamba za M23 umuntu akavuga yuko harimo imitego yatezwe abarundi toujours haza bya bindi so bona journaliste tuze tuba direct kugira ngo tuze dutahura abantu bazarutahura ate ma philosophe maremare dushizemo sivyo Amerika yaramaze kubona yuko inyungu zayo Uburundi bwazigometse imbere bwarazizibiye kabisa kandi Uburundi ntibwigeze bushaka kuzibira inyungu za Amerika nta na rimwe Uburundi bwagiye kurengera abenegihugu ba Kongo sivyo nukuvuga Amerika inyungu zayo zihagaze mu maraso y'abakongomani b'inzira karengane Uburundi nabwo bucavuga ati negative ibyo ntibikunda umubanyi ntibikunda yuko abantu baguma bapfa bazira ubusa ni murondera izindi nzira muranka muzo nyungu zanyu mutarinze gusesa amaraso y'abenegihugu iyo niyo mpamvu abarundi bari muri Kongo mugabo na Amerika yari isanzizwi yuko itazigera yoroherwa yuko iguma ironka inyungu zayo ukuri kwamye muri Kongo bien sûr wanashaka no mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe idafise umutegetsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayiyoboka ayubaha niyo mpamvu bari bashatse gutembagaza ubutegetsi 2015 mu Burundi kugira ngo bahashira umuntu w'iwabo azoborohera bace rero bashobora no kugira iki no kwantama Kongo Uburundi bwarababereye ibamba baca rero barihenda abaswera ngo wamejichanganya baca baricanganya kimainde baricanganya bibaza yuko Burundi butabibona butazoninjira muri Kongo kubera kwicanganya hari umuntu avuze ngo wajya ibyatsi byinshi sibyo ngiye kuvuga ibyatsi niki urumva bamaze kwicanganya rero baca baja muri Kongo Uburundi buca bujayo
ndagomba nkubwire bona journaliste nakivuze kare abo reka nshimira abantu bamubuye aho navuze yuko Amerika yatsinzwe gusa muri Vietnam bavuze n'ibindi bihugu Amerika yakubiswe ovyo babivuze Imana baheza agenda bashimye cyane gose ariko nashatse kuvuga sigiki suvuga ngo Amerika nitsindwa nashatse kuvuga ko Amerika itava kuri zimwe sivyo Amerika burya uvuga ngo yaguswe muri Somalia siyo yatumye abarundi bajayo yagumye kuri principe yabo bivuze ngo rero na principe yuko uburundi bahirika ubutegetsi ijya principe bayiriko ijya principe bayiriko kumbure nimba yaranse kunzira kudeta kumbure baragiraga izindi nzira zitandukanye ntizakunda magingo aya bariko bagerageza izindi nzira zinatandukanye sivyo ugiye kuraba mu accord de principe basinye warashaka no mu biganiye no mu masezerano basinyiye muri muri Amerika Washington sivyo bagenda bahagarara yuko atanteko mva makungu izarizo zose zizosubira kubarizwa ku butaka bwa Kongo kiretse MONUSCO nibyo bahagararako sivyo none waze ko baba bashaka kuvuga izihe nteko Barundi n'abarundi kabisa baba bashaka kuvuga Burundi kandi rero aha rero niho mugano wa wundi niho ruzingiye ingata aha niho ruzingiye ingata abarundi turamaze kumenya yuko nkamwe ngabo zacu zova muri Uvira ko bakabaye baca baza mbenda bivuge gute binjira mu bundi nk'abinjiye mu cyumba oya urabona ijya RDF niyo ikiza mu Burundi cette fois ntibazoba bacambaye profile M23 bazoca bazambaye profile ya Red Tabara niba bazoca baza bambaye n'abarundi bariko barengera inyungu zabo sivyo bagaca baza ari RDF nivyo rero bakeneye iyi niyo mitego ndagashize ko bibaza ko bakiza abarundi mugabo babukaranze turi munsi y'urujo cyane gose ibi abarundi babimenye kera kare cyane nabo barafise izindi impenyanyuro zabo baciye bakora kuri iki ku buryo tutotera ubwoba abarundi ngo bajugumire bagira iki bro abarundi ntibageza kuva muri Kongo cyane gose batenda wapi cyane gose kwa n'umusangozi mbona twarangiza iganiro cyacu no mbabaye tukirangize kuko twayaze byinshi hariho point ngomba tuvugiye ko mbabare n'ukuri hariho point ngomba tuvugiye ko kumbure turaza kuidevelopa mu kindi gano cyo hanyuma mugabo ureke ndayivugiye ko wewe waruzi yuko ubu Red Tabara isigaye yitwa Paripehutu ayo makuru urayazi wapi bana journaliste abantu bakoresha Twitter cyane nibo babizi aburiya novuga ko hadutse amakimbirane hagati y'abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abiyita abatutsi bo mu Burundi hadutse amakimbirane aho habaye guterana amajambo bana journaliste ni discussion nateye nubwo bakumbure umuntu nishinye kwizana kugira ngo tuze turashira ibintu wazi abantu baze bavyumva handi babifate nk'amenga ni ibintu byahatari kandi abari ibintu bisanzwe sivyo nukuvuga abanyamurenge bagiriza abatutsi b'abarundi yuko babarungikiye umuhari witwa Red Tabara kuja kubicira abiwabo no kubiba nukuvuga kubibura ukomba amazi niko kubanyaga abatutsi b'abarundi bati buriya yo mugowe natwe niyo tugowe entre parenthèses abatutsi bamwe si bose uti byagenze gute 2015 abahungu n'abakobwa bacu bahenzwe n'abasinduhije n'abandi babatwara muri Kongo mu kirobere ati mugabo abana bacu baciye babagambanira barabica izi ni discussion ziri ngaho abana bacu barabica aha turi mu gahinda katagira uko kangana
ati mugabo rero baciye bafata abaparipe hutu bari basanzwe muri Kongo ngo abari bo bita ngo abaredi tabara. Abo rero nibo baciye baza kubicira biwanyu no kubiba. Ikibazo umuntu aca yibaza none abo baparipe hutu nibo uyu munsi bariko barafashanya na twigwaneho hamwe na M23. Turangiza ikiganiro bona journaliste aka kantu ndaza kukadevelopa mu kindi kiganiro mana dumwanya nabishimire cyane bwana musisangutse. Yes, ndakanda gushimire kumbure dushime n'abadukurikiranya aho bari hose, atwizere yuko umwanya wadukundira tuzakongera mu kindi kiganiro cyo hanyuma. Kandi ndabashimire cyane mwebwe twabanye mu kino kiganiro, nizere yuko twongera kubana mu kindi kiganiro. Bye bye.